Samia Suluhu yavuze ko agiye cyangwa se afise ingene agiye kwicara ikibazo kugira ngo abanyagihugu biyo basubire kubaho batekanye kandi igihugu agisubize ku murongo. Mugabo mu kiganiro twakoranye kare navuze ikintu ushobora kuba utatahuye canke abadukwikira batatahuye ngiye gutangira umuco. Navuze yuko nka mu Tanzania ukuri kose agiye kutugara imipaka izoba yigiriye nabi. Niba mara kugara imipaka usibye ko u Rwanda rushobora kubacisha mu bindi bice birashoboka bakaba boca za Uganda bakaja Kenya hama bakinjira kugara imipaka très bientôt igiye kugara imipaka ibahuza n'u Rwanda kugira ngo ubwo ruja n'uruza rwizinyeshamba z'u Rwanda za RDF rugabanuka kuri y'u Rwanda noneho rugiye kurungika abatagiye kuja mu migumuko ahubwo bagiye kuza baraniga abatanzania babaleva baca bagira iki bati biziga atandukanye ngo ndondeze uyu muntu ngo bamwisha uku nuku ngo ikiziga cyo cyatuye mwibarabara aho bavuze ntibanagishirayo bapibliya ibyo biziga byatowe babyagiza ko byishwe na leta mugabo kumbe byishwe natambwebwe zifite ibyo zikoze shaka kurondera ku ntumbero yo kugira ngo bacafuze leta ya Tanzania. Reka nongenda baramutse nongenda bahikaze kandi mu kiganiro tuguma tubaze umusesanguzi bimwe mu byo yagiye aduha mu biganiro biheze nimba wadukurikiranye hari ikiganiro twasohoye kugira ngo dushoboye kutubwira byinshi. Ubu rero bwana musesanguzi bamuganukanye kandi kugira ngo ashoboye kutubwira bimwe. Reka menda muhikaze kandi. Ego ndagushimiye cyane uyu munsi ndabona tuko turakorana. Ego turakoranye cyane gose urakoze kwikaze umpaye ariko kandi kananje ndaguhera ikaze badukurikiranye neza cyane urakoze cyane kwikaze umpereye abariko badukurikirana. Fata gatebere wicare kugira ngo dushobore kumva bimwe biriko biraba muri kano karere ka kibiyaga bigari. Yes, uyu munsi rero atubwiye neza yuko hariho donc imyi manifestation reka ndayivuga uko yasubiye kuba butoto kandi turabona neza yuko Samia Suluhu yabivuze yuko afise ukundi kuntu azobigenza nk'umusesanguzi wewe urabivuga kwiki? Bo urakoze cyane bwana nako umutangazamakuru urantunga nako nkunze gukorana n'umujournaliste w'umugabo nkunze gusanga nawe nakwise bwana mugabo mbabarire ntaca. Samia Suluhu yavuze ko agiye cyangwa se afise ingene agiye kwicara ikibazo kugira ngo abanyagihugu biyo basubire kubaho batekanye kandi igihugu agisubize ku murongo. Mugabo mu kiganiro twakoranye kare navuze ikintu ushobora kuba utatahuye canke abadukwikira batatahuye ngiye gutangira umuco. Navuze yuko abatanzania bagomba bafe ku bwinshi neza cyane bagomba bafe ku bwinshi kubera yuko aba bantu nabivuze mu kiganiro cyakare bameze nk'amarobo bari programme donc ntibirusha cyane mu gukora ikibi cyabo bafise amaplan bateguye no gwa plan yo bayaprise mu gihugu runaka kenshi bayitorera kwa kundi nyine bakaza kuyaplika mu kindi gihugu. Mu Burundi twifashe mu Burundi 2015 après 2015 ibintu byakurikiye nibiki harakurikiye ibintu by'ubwicanyi biteye ubwoba ngira ngo murabizi aho novuga ko abarundi benshi barapfuye ku bwinshi ku buryo batangura kuzinukwa leta bagirizana banashaka leta yuko ariyo iriko iragandagura abo bantu. Ikintu abantu batamenye mu Burundi ngomba nsobanure kandi nzi ko kizoba no muri Tanzania. Mu Burundi 2015 manifestation imaze kuburizwamo nakujya kudeta bateguye après manifestation imaze kuburizwamwo abateguye manifestation baciye bategura ibyo no kwita ibisizi imwe abantu batagira umutima ibinywa amaraso biraza kwica abarundi ku rugero ruteye n'ubwoba. Abarundi rero bica urabingene bano bantu bimwe nkunda kuvuga ko badatinya gutanga ibimazi. Abantu bicwa cyane gusumba
bari abantu bo muri opposition, abantu batavuga rumwe na leta nibo bicwa cyane gusumba, kandi bakicwa n'abantu nyene batavuga rumwe na leta. Sinzi ko mu bitabo donc barasubiranamo, ntabwo bigeze basubiranamo wapi, bidusiguriye neza. Donc abari mwibarabara muri manifestation igikorwa cyabo kwari kuja kwiyamiriza, bavansa motif yo kuba kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cha president Petero Nkurunziza, sivyo? Hama kugira ngo bumvisha abarundi sinzi yuko Nkurunziza atwaza igitugu, adakunda abarundi, abarundi atabwigenge bafise, rero ngo nta mpamvu nimwe yuko yogaruka ku kiringo ciwe ca gatatu ngo bamwiyamirize. Barabikoze kabisa, bamwe bari mu vyunguka, abandi bakabijamo kubera gakuku. Inyuma yo kubikora rero, bamwe babitegura bamaze kubona yuko umugambi wabo utakunze, baciye bategura ikindi kintu cyo kugira ngo noneho abarundi bazinukwe leta, bayanke gose, kandi kugira ngo baronke impunzi. Donc barema ubwoba mu bene gihugu, bace bashobora kugira iki guhunga igihugu. Buriya abarundi ntabwo bahunze igihugu pendant la manifestation benshi. Wapi? Abenshi bagiye guhunga igihugu inyuma ya manifestation. Kubera ko bino bihugu by'abarengero bifashishije bano bakozi babo, ndavuga u Rwanda, Uganda n'ibindi basanzwe bacuditse hamwe, baciye bifashisha wa mugwi wabo w'iterabwoba RDF, bamwe biyita ngo naba killing machine, baca baza mu Burundi, barabarungika mu Burundi kugira ngo bakore iki? Kwica abarundi. Mugabo abari vize cyane nabari muri opposition, nivyo navuze. Abenshi muri bamwe bari mwibarabara nibo bicwa kugira ngo leta igaragare nabi. Bien sûr, kugira ngo berekane ko leta ari iri kirabahiga, iriko irabagandagura. Comme ça abari bigumije ntibahunge, bace batabomoke, bahunge igihugu. Gutyo musanzwe muzi yuko bijya bihugu by'abarengero, iyo babonye abene gihugu bataye igihugu bahanze igihugu, kuri bo baba bejeje. Za HCR za zironse ikiraka, za pame n'ibindi tusa, ibyo nivyo baciye bakora mu Burundi. Ariko Imana ishimwe ko leta yaciye ifata ingamba yo kurondeza iyo byaje biva, irabinetraliza mu kanya isase. Ibi rero nivyo bigiye kuba muri Tanzania. Tanzania bitege killing machine. Aba kabisa izi nyeshamba za RDF zigiye kwinjira mu gihugu ca Tanzania ku bwinshi kugira ngo batangure kwica neza cyane Abatanzania, abari vize n'abari muri opposition mu mugambwe utavuga rumwe na leta, abagiye mwibarabara. Aha vuba cyane tugiye gutangura kubona ibiziga by'Abatanzania bitabwa mu mabarabara n'impunzi nyinshi. Tugiye gutangura kubona ibiziga by'Abatanzania bitabwa atandukanye mu mazi ikitusa, kugira berekane ko Samia ari umuntu mubi, noneho atangiye gukerera Abatanzania ku mugaragaro izuba riva. Ibi rero nivyo Abatanzania bagiye guhura navyo. Ariko rero ikintu ngiye kuvuga gihambaye nuko ibuye riserutse ntabwo ribacisha isuka. Aya n'amakuru ndamaze no kubona abasangubuze batandukanye bamaze kuyakorerako, ariko kandi kubisubiramo ni byiza kugira ngo abantu bavyumve neza. Tanzania nayo ibi ndinze ndabivuga, nabo ndazi ko biciye mu gisata c'iperereza ryabo baramaze kubimenya, kuko na Tanzania ifise iperereza rikomeye cyane gose, kuko iperereza ryabo rifashwe mu mugongo n'igihugu c'Uburusiya cyo kimwe n'abarundi. Aha rero ntimutangare mwumvise Tanzania ejo canke hirya yejo bugaye imipaka ibahuza n'u Rwanda. Ibi ntibatangaze. Mwumvise Tanzania yugaye imipaka iyihuza n'u Rwanda. Ibi ntibibatangaze kubera ko bifise novuga impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere nuko mu bagwanyi cyangwa se
mu bariko bigaragambya muri Tanzania ibihumbi birenga 9 bimaze gufatwa, abanyamahanga barimwo ni ibihumbi 7. neza cyane. Kandi muri abo ibihumbi 7 igitigirinya mwinshi nabaje bava mu bindi bihugu muri Kenya n'u Rwanda. Igitigirinya mwinshi Yego. c'abafatiwemo nabaje bava muri Kenya n'u Rwanda. So aya makuru dufatiye kuri iki cyonyene iki kirahagije kugira ngo Tanzania ishobore kuba yo kugara imipaka igihuza n'ibi bihugu. Yego. Turetse n'ivyo, Tanzania iramaze kuba ifise amakuru y'ubutasi yuko hagiye gukurikira iki impejeje kuvuga, Yego. yuko u Rwanda rugiye noneho kurungika vya vyuma vyabo, Yego. yama mashini yabo, yama killing machine yabo kugira ngo batangure kugira iki kwica abatanzania vya hato na hato kugira ngo barangene bacafuza noneho vyimazeho President Samia Suluhu hamwe n'umugambwe CCM, hama abenegihugu b'abatanzania batangure kwitwa impunzi mu bihugu bitandukanye akomwe twabivuga mu Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye. Mugabe igihugu kirivize cyane gose nuko bakeneye ko abatanzania benshi bohunga baja mu Burundi kugira ngo baronke ingene muri zo mpunzi barungikamwo abantu babo baze bafise ibigwanisho bitandukanye byo guteza umutekano muke hano mu Burundi. Ikindi kandi nabamenyesha nuko amakuru amaze gusohoka asobwa n'ibitangazamakuru bitandukanye na yuko ngo bifuza ko bozokwinjiza ivyo bigwanisho babicishije mu bene gihugu b'abatanzania bien sûr bacuditse na zijya inyeshamba za RDF bo mu gitsina gore. Yego. Kuko bibaza yuko kumbure abantu mu gitsina gore batobasaka cyane gose mugabo ihibambewe ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka. Ivyo biramaze kuja ku mugaragaro, biramaze kumenyekana. Ibi rero ni ibintu abatanzania bagomba kubera amaso kandi bakabera magabo, kubera ko kwitwa impunzi abatanzania benshi ntavyo bazi. Ntibazi umuzigo wo kwitwa impunzi, ntibazi ububabare bwo kwitwa impunzi, ntibazi uburyo impunzi ibaho isuzuguritse, kubera ko bo kuva bakironka independence ntabwo bigeze baba mu bihe nk'ibi bariko baracamo. So nifashishe rero iyi migumuko bisa nkaho yatanguye ugushasha. Iyi migumuko yatanguye gushasha ntimwibaze ngo ngigamije iki. Narababwiye mu biganiro twakoranye mu minsi heze yuko igihugu cy'Ubwongereza cyo cyamaze kwerekana position yacu, caramaze gutanguza propagande byo kwerekana ko muri Tanzania ata demokrasi ihari, nta bwigenge buhari. Donc Samia Suluhu n'umugambwe wiwe CCM ntabwo bahabene igihugu bwigenge, ntabwo bahabene igihugu demokrasi. Ariko ikintu kinatangaje umuntu acayibaza, ibice 90 ibice birenga 90% by'abatanzania n'aba CCM n'abari mu mugambwe wa CCM n'abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi. Ni gute bavuga ko abantu ibice birenga 90% by'abatanzania bashobora kuguma muri CCM babona yuko atabwigenge umugambwe bahereza? Ibi ni ibintu murashobora kwibaza mugabo kandi bikabyo namusiga n'ubwenge. So ibiro ntibitangaje, ibi ni navyo bakoreye u Burundi après 2015. Bino bihugu nyene byaciye bifatiye mbere mu kwerekana yuko leta ya CNDD-FDD iriko iratoteza abene gihugu, yabujije amahoro abene gihugu, gutyo igomba gufatirwa ibihano mu buryo bwose bushoboka gushika naho yegura. So iyi politike rero Ubwongereza yatanguje, ngira ngo mwabonye n'ibindi bihugu bitandukanye vya Burayi yuko nabyo byatanguye kugira ico yavuze kuri Tanzania mu kwerekana yuko ngo amatora yaribwe, ngo nta bwigenge abene gihugu bafise. Ibi nivyo bakomeza kuvuga bose, ibyo bakomeza gusubiramwo, nta kindi bigamije. Narabivuze neza, basotera mu gufatira ibihano igihugu ca Tanzania. Ariko ndabibutse inkomoko yavyo. Inkomoko yavyo ni kubera yuko Samia Suluhu yanse guhereza inzira inyeshamba za M23 kugira ngo zishobore gutera Burundi hamwe na Kongo. Iyi niyo ntandaro yavyo. Iyo Samia Suluhu yemera kubaha inzira,
Tanzania bozogiye kuyidestabiliza inyuma baramaze guheza Kongo n'u Burundi. Ego. Mugabo kuba ko yabimye inzira Uburusi Tanzania bagiye gukubitwa ibihano by'agasakisaki, bagiye gutesha agaciro ifaranga rya Tanzania ku rugero ruteye ubwoba, bagiye kugerageza guteranya abenegihugu ba Tanzania na leta yabo kugira ngo barabe yuko byoshoboka ko abenegihugu bazinukwa CCM na Tanzania. Ego. Mugabo ikintu nagiye gusanga muri bino bintu kinatangaje. Mfatiye ku Burundi, waruzi yuko avant 2015 abarundi biyumvamo CNDD-FDD bari bake par rapport uyu munsi. Ego. Donc avant 2015 abarundi ntabwo bakunda cyane CNDD-FDD Ego. nkuko bayikunda ubu abarundi presque 100%. Ego. Ils sont tous abagumya banga. Kabisa. Baba yabagumya banga. Donc turamaze gutahura yuko hejuru yo kuba CNDD-FDD, hejuru yo kuba umusenere, hejuru yo kuba umuporona, hejuru yo kuba umufrodewe, turabarundi. Sivyo? Tugomba guharanira ubwigenge bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ibi nivyo vyatumye abarundi novuga tugira ubumwe bukomeye, ubumwe bw'intamenwa. Nukuvuga muri iyo misi iheze bari hararanga hakujya Kanyaru ngo turafata Uvira ngo cyo twinjira mu Burundi. Uravye abantu babishura warayoberwa ujya n'umusenDD-FDD, ujya n'umuporona, ujya ni donc umurundi wese yavuga aho intambara yatugejeje twarahabonye. Nimwihende muze tubamese, muze tubavugutira. Ibi rero bano barengero bari ko barakora Tanzania bifashishije bino bihugu bikozi byabo. Ntibazi yuko ari bituma donc bajya bene gihugu bakunda cyane ujya mu muntu baba bari ko baragwanya. Ntavyo bazi. Ushaka no muri Kongo Chirombo franchement par la M23 teratera abakongomani baridoga baramwidogera. Mugabo uyu munsi abakongomani bakubwira ati vraiment nta mu president tuzoronka wo muri der w'umuwazarendo nka Chirombo. Kubera iki bino bihugu byashatse ko byaramugoje bica bituma amakarite yiwe agaragara. Haro na Samia Suluhu hamwe n'umugambwe wiwe CCM bagomba gukundwa n'abene gihugu gusumba uko vyahora. Kubera ko ubu baracari muri periode yaho abene gihugu bagihendwa babereka bimwe n'ibindi bidafashe. Mugabo kubera ko babereka ibintu womenga bifise amafact, hari abene gihugu bahendwa navyo. Mugabo inyuma yo kubanetraliza Samia Suluhu agatangura imigambi yo iterambere atitaye ku bufasha buva inyuma y'amakungu. Uzoraba ingene abatanzania bamukunda Samia Suluhu, bakunda umugambwe CCM kubera bino bihugu byashatse kuraba ingene byo muteranya na bene gihugu. Tanzania rero ubu novuga ko bari muri mwigeragezwa. Hari akantu waruvuze bona mzisangozi warukavuze nka solution. Donc Samia Suluhu yo fata nko kugana imipaka kugira ngo uko kwicwa ngo hagarare uko kuntu badestabiliza abandi bagahunga ibintu nk'ivyo. Urabona neza yuko imipaka yugawe yo ivyo bitoba yaba mashini atokwinjira. Ikintu mutangaza makuru mbabarire ikintu Tanzania itokora kikayibera novuga umutego nuko tokugara imipaka ihuza Tanzania n'u Rwanda. Yonyene nkamwe Tanzania yokora ikosa byo kutugara imipaka ibahuza n'u Rwanda yoba yikwegeye akarambaraye. Kandi ndabikwereke twebwe 2015 ntitwagiye kuronka gahengwe inyuma yaho Son Excellence yoga imipaka yaduza n'u Rwanda. Nkuru nziza amaze kugara imipaka ihuza ubundi n'u Rwanda niho twagize iki, niho twaronse agahengwe. Uti bigenda gute?
abanyarwanda nkose mvuga abanyarwanda bambabarire si bose ariko aka gatsiko ka FPR inkotanyi bafise ama strategie bakoresha mu konfiltra ibihugu kandi ama strategie atandukanye pe buriya narabivuze kenshi n'umwe ndabisubiremo abantu barungika kuja kudestabiliza mu bihugu bitandukanye n'abantu bagenda mu vy'ukuri utonibaza yuko arico kiba kibajanye baja muri ico gihugu runaka mu buryo bwa diplomasi wanashaka bagenda bizwi bafise ubuzi bashika bakora ukadosanga par exemple bahaye imitaho umuntu akaja kugura company muri Tanzania agakora umwaka umwe imyaka ibiri akora bijya bintu vy'iyo mugabo ari kwidiri y'u Rwanda niyo mpamvu navuze nti nka mu Tanzania ukuri kosa ryo kutugara imipaka izo bayigiriye nabi niba mara kugara imipaka usibye ko u Rwanda rushobora kubacisha mu bindi bice birashoboka bakaba boca za Uganda bakaja Kenya hama bakinjira cyangwa urashaka bakaza bavuye muri Amerika bakabarira ama visa bakagira ibyo byose birashoboka mugabo abenshi baca mu nzira zo hasi nibo baba bari suspect cyane gusumba abaca mu zindi nzira kandi abaca mu nzira zo hasi biroroha cyane ko baba neutraliza kubera ko bamaze kugara imipaka baroroherwa kwegeranya inkozi z'ibibi ziba ziri muri Tanzania biroroha cyane gose kuko nk'ubu gusohoka imipaka biroroshe nubwo batoca mu mipaka izwi biroroha ko baca mu nzira z'ibinywabi mugabo imipaka iba yaramutse yugaye kenshi nizo nzira z'ibinywabi uca usanga ziba ziri surveille cyane gose ku rugero rwaho umuntu ahaca aba ari umwihevyi wa wundi wo ku rwego rwo hejuru aha Tanzania kandi ndabizi neza vraiment Tanzania igiye kugara imipaka très bientôt igiye kugara imipaka ibahuza n'u Rwanda kugira ngo ubwo ruja n'uruza rwizinyeshamba z'u Rwanda za RDF rugabanuke kandi sinivyo kubera ko dabo Tanzania gushika magingwaye nubwo itarabitangaza ku mugaragaro irafise ibyemezo by'uko u Rwanda rwarungitse abadestabiliza Tanzania mu nzara y'imigumuko ibyo nyumva birafise kandi bafate no ku makuru y'ubutasi barafise amakuru y'uko Rwanda noneho rugiye kurungika abatagiye kuja mu migumuko ahubwo bagiye kuza baraniga abatanzania babagira babaleva baca bagira iki bati biziga atandukanye bagiye gukira ama media atandukanye noneho ibi kumwe vya mu Burundi wanye ko haci haduka ama media atandukanye aho wasanga ukabona umuntu nikiziga cyo ntikiratobwa ntibaragitora mugabo kumbuga cyamaze kugaragara ngo ndondeze uyu muntu ngo bamwisha kunuku ngo ikiziga cyo cyatuye mwibarabara aho bavuze ntibanagishirayo mugabo ku ma social media cyamaze kujako haro bagiye gukirira imbuga zitandukanye SU2 zizobakire muri Kenya kuko nibo bahuza ururimi cyane n'abatanzania baze bapibliya ibyo biziga byatowe babyagiza ko byishwe na leta mugabo kumbe byishwe natambwebwe zifite ibyo zikoze shaka kurondera ku ntumbero yo kugira ngo bacafuze leta ya Tanzania bagume babasuka ko ibihano by'agasakisaki kandi banihenda yuko bari kwateranya leta ya Tanzania n'abene gihugu mugabo nakivuze neza nukwihenda kuko bazosanga bariko barakundisha abene gihugu CCM cyane gusumba uko byahora urakoze cyane rero kuri bimwe muri kugenda udusesangura nk'umusesanguzi ariko uriko urabikurikirana neza urumva ko ari urukurikirana ari ibintu bigenda birakurikirana kandi nkuko wabivuze biko bigenda biba kopie code rero numva menga nubwo benshi bagenda bavuga ngo bishire mu rurimi rw'igiswahili kandi uratubwiye neza ko hari abashobora kubiba bitahura urazi nk'uno vuga igiswahili nawe ukwiruka je mvuga igiswahili kiremere cyane gose ngira ngo nibo gitahura naco butahura ndazi yuko hari abantu bashobora kubatahuza ibi bintu babyumva kandi babigire nkana ariko ndazi neza ko ibyabaye muri Kongo canke se ngahi iwacu mu Burundi bizobabera akarorero keza bizotuma bashobora gusohoka muri kino kibazo barimo reka ndagushimiye cyane rero bwana Mutesanga yego nanje ndagushimiye mutangaza makuru kuri uyu mwanya tuba tuko turaganira dusangiza abatanzania bimwe n'ibindi abarundi ifoke tumenya ko
turi mu ntambara Ego. ni bimwe mu kirundi bavuga ngo umuntu Umugenzi ngo atinya ingwe ntatinyamwinjiranye. ingwe yamaze kwinjira ntabwo uba ukitinya uca uhagarara ukaba amagabo mugahangana. aha rero ndasemerera mbwira abantu akantu mukumve neza, mbwira abantu ababantu abanirotike turi mu biyaga binini twaramaze guterwa n'amadayimoni, amabingira yaramaze kutwataka. Tugomba gukura amaboko mu mpuzu tuyiyambure tugwane nabo kabisa. Kwirotira ntibikunda. Naberetse ingene Samia yashatse kwigira neutre muri kino kibazo, mugabo asanga akirimwe mu buryo bweruye. Yari yashatse kugikwepa. Burya yarungikinga muri Tanzania muri Kongo kuva kera. Ibi ntibyere kwa kuri Tanzania. Kuko Kongo bari kuba bamaze kunetraliza ziranyesha mbakirikare. Hama Tanzania akidegembye. Mugabo yaratinye kurungikinga muri Kongo. Azingo bamugira iki? Bamwataka. Voilà ko yatazirungitse mugabo uyu munsi bamwatatse kandi yari karahangana n'ikibazo mu gihugu ciwe. Iyo asanga ikibazo muri Kongo nticara kumusanga muri Tanzania. Ibi nivyo abanyarwanda bakunda kuvuga ko bobo ngo bifitiye agahugu gatoya ng'intambara bazisanga iyo ziri. Urano ko natwe abandi twazisanze iyo ziri. Ubugiye tudazisanga ayo ziba ziri ngaha. Na Tanzania bigenzuko ko batazisanze iyo ziri. Rero abarundi aba Tanzania abakongomani abanyarwanda abakenya tutitaye mu butandukane bw'amoko bw'intara bw'ibihugu nimuze duhaguruke twese dushira ingufu hamwe twiyamirize kandi tugwanye abo bakozi babye ibihugu by'abarengero ni bake cyane bari kurusha baduhendesha ubufaranga bw'intica ntikize kugira ngo twice bene wacu twangaze bene wacu kandi kenshi niyo tubikoze natwe birangira batwisha. Nimuze yo dushira ingufu hamwe tubirukane kabisa. Nta ngufu bafise muze dushira ingufu hamwe duhangane nabo tubirukane kandi birashoboka byose. Urakoze cyane mu kintu n'amacu mugani ngo umugenzi wabagize ingorane naho kuzigize cyane cyane. Ayego reka ndagushimire cyane rero nongera nshimira bari ko baradukurikirana kuri no rugwa rwacu. Ndababwira nti mube update nibyo twari ko turababwira kandi mwumve neza yuko ivyo tubabwira bigira ico bibafashije canke wowe ubyumvise ubisangiza abandi kugira ngo bishobore kugira ico byofasha. Yari MC Bentare na kumwe n'umusanguzi muri studio zacu. Ndabashimire cyane ndababwira ko ari abutaha mu bindi biganiro. Sobanukirwa umenye itunga ryaranze ihanga ry'abarundi yaga uyagire aba